abandi barasize mu Butariyano. Olivier bavuga Oliveiro, Aline, fasha. Baramukanya gute mu Gitariyano? Ako niko utazi konyene. Jewe nyene amaverbe ndayarembeje. Mukuramukanya mu Gitariyano bavuga ati ciao amici, canke salto amici. Sigaje kumenya ipawa n'isabuni. Sine nababwiye karubutse mu Butariyano. Ubuserukizi bw'u Burundi mw'ico gihugu baricaye barapanga akarere neza kugira ngo gwaruka bwo Burundi ruronka akazi muri ico gihugu. Erega benshi bobo baramaze kuzuza n'ibisabwa. Asha Beritso yaranyishe avuze ati asha iyi ni yansiga nayo ndoca nja ku mupfumu muzoba mwarandoze. Onezime nawe wajeje imbere ati mbega je imbere mumenyera gushika yari amahera ngahe ngo ngiye akavi narimyemwo ibijumbu vy'abana. Isomo rya buri munsi nawe aranyishe abajije ati ikibazo nibashikanje batararongogwa ese bazorongogwa nande abasore ko bagiye ku bwinshi. Mukobwa ukazobona umusore aje kugutereta akikuramutsa gusa vyonyene uzotera umubwira ko wemeye. Nahandi bijya byo kuvuga ngo uzomuha inyishu shauri yako tuzohurira mwaza ko muzogenda mwenyene. Ugize bo wiki zotangara rimwe muzimiki itara abadada twagiye. Andy boy nawe yagize ati kwa mu Butariyano nizo ndoto zanje kuva nkiri umwana cyakazi nagatanguye. Eheraba mukayanza naho ibicuruzwa bigizwe n'inyobwa vya Brarudi hamwe n'ikinyobwa ca Skol cyo mu gihugu cy'u Rwanda byarafashwe biradandazwa icamunara amafaranga aje mu kigega ca leta. Harimo n'inkumunani z'ifrizone zagurishijwe imiliyoni 9 n'ibihumbi amajana 8. Nk'icenda amakenga ya duniya agira ati none nka mwarazihenze ko atahiganwa ryabaye wanashima jewe uwaguze ampimwe ndamwongerere ko 1 million. Vivi yagize ati ngo nyimba zari impene sinka mwagurishije ahubwo uwagurishije izo nka nibamufate niwe yariye ruswa rero ntimufate umuntu mu makosa hama namwe mugaca muyakora doublement. Reka nsozere kuri Ferdinand n'impanuro yiwe yagize ati ushaka iterambere uzibira ibisohoka ntuzibira ivyinjira. Wakumvise Yariye urukwavu bamuha umuriyoni. Ryahiganwe ryo gutamira bitwi ryatwawe no witwa Bucumi Theoneste yatamiye urukwavu minota 15 n'amasegonda 38 baca bamuha umuriyoni wose. Justin yo nzima ati nayagure mwizindi nkwavu azorore abigire umugambi wosanga ariyo talento Imana yamuhaye. Nayo Edouard niyo nkuru ndabona benshi batatahuye message yari kiratangwa. Iyo restaurant ifise intumbero yo guteza imbere ubworozi bw'inkwavu. Ahubwo tuje ku kivi turarosa aho tuzoza turashorera. Goreti cishahayo wewe yatangaye. Mu gipande c'urukwavu kijya babiri nahone mugahomwa. None umuntu umwe ngo myo muri 15 minutes. None nk'ubugari hari uwo mwihanga. Nagende akore arironkeye agatahe inzira z'Imana zirenga igihumbi. Sirasi wewe uwo mutipe ndamuzi na sheri wiwe. Nico yamuhoye ajya nk'utari muzima yampaye inka.